aho ako karirimbo muriko murumviriza akaririmbo kiwe yise ngo wafashe ivyawe vyicarako. ari nako Bwana Scott nakunze neza yuko rero nikiza Fabio cyane cyane rero ko muri wewe asanzwe atari mu gihugu ariko neza yuko nk'isamirizi yanyu cyane cyane tugerageza kurondera ko muri abari kure cyane bashaka bari hafi kugira abashiye kuramukanya icyo n'abagenzi bamenya ati mbega none bene wacu imeze gute baracyariho baracyadeya umurimo w'Imana baracawukora cyane ntibakiwukora bimeze gute ariko rero nakunze neza yuko rero kujanye n'ibanga iki cyo guhanahana ijambo rero tugikorera gusa ngo mpaka ngo ube buri ngahanye mu gihugu ariko azese yuko tuzamuka twagera mu Bushinwa twavayo tukizamukira muri mu mahanga bagashikira. Yes cyane kugira ko umurene w'umuntu wese agire gute ashobora kumenya ko umurene niba biriko biraba. Bwana Scott rero kumbure ku murongo wa telefone yamaze kuhishikira nyakugira Imana ni mu makenyezi akaba yitwa Niyikiza Fabiola. Reka vuga ati Niyikiza Fabiola mwatwumva muri kano kanya. Yego ndabumva. Aho iwanyu havugwa maki murakomeye? Ngo turakomeye sinzi mwebwe. Natwe tumeze neza. Allo? Uko biri Okay, uko biri kose nk'umuntu yoba ari kure cyane atangura kwiyumvira ati mbega none umuvukanyi wacu yoba atumbereye mu gihugu ikihe yoba neza na neza ari mu gisagara ikihe muri kano kanya. Okay, nitwa Fabiola Niyikiza nkaba mba muri Canada. Tubwira ko unabandanye dufasha mu gutanga umwidondoro ukwiye kumbure kugira ngo abariko baratwumviriza bamenye by'ukuri Fabiola uwo ari we. Okay, amazina yanjye nitwa Fabiola Niyikiza. Nkaba ntuye muri Canada kandi nkaba ndi umuririmbyi w'indirimbo z'Imana in short gospel. So navukiye mu muryango wubaha Kristo kuko data ni umupasiteri kandi guhera ku bavyeyi banje bose hamwe n'abo tuvukana bose n'abaririmbyi. So niyo mpisanzwe na indirimba. Kumbure umuntu yavukiye mu muryango wa pastori nawe akangana akaba ari umuririmbyi ndumva neza yuko kumbure watanguye kuririmba ukiri muto cyane muri za Sunday school uko biri kose. Yego. Urashobora kutubwira muri make rero ingene wagiye urakurikiranya uvuye muri Sunday school ico gihe waciye muri korali rwaruka uko biri kose ariko mbega none kino gihe ibijanye n'umuziki wawe vyifashe gute aho onye muri Canada? So ndashima Imana ku bijanye n'umuziki wanje ego ndirimba ikirundi ariko ababene wacu hano barabikunze cyane gose. So bagenda kuri YouTube bakaziplayinga niyo turi mu modoka turi kumwe nabo bakazishiramwo. So ivyo bintu byiza cyane kandi by'agaciro byerekana yuko ijambo ry'Imana nubwo ryo bari mu kirundi mu Giswahili mu Cyongereza bikora. Yego. Umuvukanyi yadubwiye ijambo ryumvikana yavuze ati mbega none mu radio yanyu muratumira abakozi b'Imana bavuga ijambo ry'Imana. Tumubwira duti neza cyane atubwira ati natwe turafite mushikacu aririmba neza cyane kandi azi kuririmba afite indirimbo nyinshi cyane. Tubwire indirimbo hafi 5 umaze gusohora ubona 5 zakiriwe gute hamazibirizwa ziri kuri YouTube? So 5 zakiriwe neza kandi hano ndamaze gukora n'igiterano kimwe amaze kumpamagara abazungu. So zakiriwe neza cyane kandi ndabishima hamaze nizo ziri hanze kuri YouTube nazo ziri nyuma. Uko biri kose manje kubashimira cyane ku mwanya mu mpaye kandi Imana irahezagire. Tumushimire natwe kubona mwemeye kubana natwe. Tugira ko Fabiola tunakubaza impamvu yoba yaratumye kuri YouTube haja ko izo 2 hanze akaguma 3 mugabo zitari ku mbuga zawe. Okay, impamvu hariko 2 nizo maze gusohora niho bitangura. Hama uko Imana izahera idushoboza niko bizaza dushira ko n'izindi ni nyinshi cyane. Mugabo izo 5 zozo zaraheze gukora n'uzifise ntiziraje habona. Zaraheze gukorwa. Yego zaraheze gukorwa. So ngenda rero nshiraho kuri YouTube dusangiza na bene data.
iyo umuntu ari mu mahanga hari igihe bigorana gukora cyane ibijyanye n'indirimbo nashaka kumenya wowe akabanga ukoresha kugira ubandanye umurimo wo kuririmba kandi utari mu gihugu cyawe ubigenza gute kumbure nk'undi muntu nawe yifuza kuririmba abonere nk'indi nashobora kubikika icyo ni ikibazo cyoroshye cyane kwishyura ni ukuvuga mu gihe uba uri umuririmbyi uko kwaba kose umuririmbyi ni umusoda umuririmbyi ni umusirikare aho rero umuririmbyi yaba ariho hose sinumva ko yacika intege kuririmba uko byagenda kose yego ariko ndazi neza yuko uje n'umwanya usanga biragoye warashaka n'amafaranga yo kuriha amastudio ugasanga biragoye mbega indirimbo zawe uzikorera hiyo muri Canada cyangwa uzikorera ino muri Afrika bimeze gute aho hantu so indirimbo zanjye rero nzikorera hano muri Canada niho ndazikorera ndajya muri studio nkakora indirimbo hama indirimbo yagenda neza bakayimpereza yego Okay, aho nagomba kumenya rero kubijanye n'umwanya ingene usanzwe urayibangikanya ibije no gukora indirimbo hamwe n'ubuzima bwawe bwa minsi yose kuko ngo umwanya mu bigo bya buraya urazimvye cyane. Sorry sindacumbise neza ico kibazo. Nariko ndavuga ati baratubwira neza yuko ibije n'umwanya hiyo muri Canada uragorana rwose ariko we ubitondeka gute? Okay, ibijyanye n'umwanya ko babivuga ko ari nibyo umwanya urakunda kugorana ariko mu gihe uba ufise umurimo w'uburirimbyi je ku bwanje biranyohera cyane ndagenda akazi nkakora kandi nkagaruka mu ijoro nkaja muri studio nkaririmba so ntabwo ari ibintu ntanguye ubu ngubu ni kuva kera so niyo mpamvu rero binyorohera cyane yego uvuze yuko ari kuva kera kandi buriya iyo ikintu yes kandi burya iyo ikintu kikurimo kirashoboka nta kintu kimwe kidashoboka yego ugasubira n'Imana ikadushoboza waravuze yuko wabitanguye sivyo utanguye vuba wabitanguye kuva kera ariko uratubwiye yuko indirimbo zawe ari indirimbo zishika kuri 5 zonyene mugabo ziri kuri YouTube ari 2 kubera iki watanguye kuva kera mugabo ubu hagiye gutangura kuboneka indirimbo zawe ubu so kuva kera aho rero mvuga ngo kuva kera ni kwa kundi uba ufise itala ugomba gukora ariko ibigucinyege ntibibura ukabura ubushobozi nuko wabigenza ubwo rero mu gihe nari maze gushika hano ntabwo nigeze nsinzira ni ukuvuga ya dream yagumiye hariya indoto yes okay Fabio Imana rero yisohoye ni byiza rero ko nanje nkura amaboko mu mpuzu nkakora yego kandi abyishimiye cyane yego unkundire imbere yuko tugaruka kuri iyi ndirimbo yawe imaze iminsi 5 yitwa ibitangaza munsi y'izuba tubanze tugaruke gato kuri turiko turumviriza yitwa wafashe ibyawe byicarako wogerageza kutubwira ubutumwa washatse gushiramo sinakumvise neza ati hari indirimbo yawe wise ibitangaza munsi y'izuba Allo Fabiola Hello Ego wafashe ukatubwira message washatse gutanga muri iyi wafashe ibyawe ubyicarako inspiration wayikuye hehe ni kuvuga rero jewe icyambere na mbere mu gutunga indirimbo nifashisha Bibiliya ikigira kabiri naco nshobora kuba nsinziriye indirimbo yose ikamanuka yose icyambere n'icya kabiri ni chorus ubwo rero ngicyo nkora mbyuka hakiri kare mu gitondo nkayishyira ku gitabo ko ndiyandikira so rero message nashatse gutanga wafashe ibyawe ubyicarako ariko iby'abandi ukabivuga no kuvuga abantu ba kino gihe ntabwo bari kuraba amafuti bo baba bakora cyangwa ibyaha baba bakora ubwo barabireka ariko babonye no mu ikorasi hari ikivuga ati ngo abantu ba kino gihe bita mu bintu bitabareba ni ukuvuga iyo babonye umuntu akosheje bacatanga kumuvuga so bibagiwe rero yuko nabo bafite ahubwo byinshi
gusa kubera kiriya kigiye hagaragara nico aba ari ikosa rikomeye yego so rero icyo imeseji icyo yagomba gusigura nuko nk'uko twamanza twe tukireba then twahita tujajinga abandi yego kumure tuze gatoyi cyane Fabiola Ninkiza nashaka kumenya hari abatubwira ko umuziki wa gospel benshi badakwiye kuwukoresha amafaranga ariko nashaka kumenya ngo target yawe ni iyihe kubijanye no gukora indirimbo mpimbazamana. Okay, target yanje nuko nshaka abantu bose bo hirya no hino bamenya Imana ndetse n'abasubiye inyuma bagaruka ni kuvuga ni gukangura ko turi mu bihe bya nyuma yego kumbure hariho magiye murakorana basubiye inyuma ariko hariho n'abandi bantu kumbure usanga bari akazuyazi batagaze cyangwa ngo basubire inyuma kumbure abo bantu nkawe babandanije urugendo rwo gukorera Imana wumva akajambo wocishamwo ko kubahanwa cyo kubaremesha. Sorry narivuze ati hariho abo mwakoranye kumbure baba barasubiye inyuma mu mirimo y'Imana ariko hariho n'abandi bantu kumbe bitakuze yuko babandanye bakaba kazuyazi umva hari akamesaje wocishemo kugira babandanye bakorera Imana. Okay, icyo nifuza kubwira abantu bose banyumva ni ukwihana bakareka ibyaha byose bakora bagategura iherezo ryiza ry'ubugingo bwabo kuko mu isi umuntu wese afise igihe gito cyane ayibamwo kurusha ibihe bitazoshira byiza yarakoze neza so kandi kuruta cyane ibihe bibi bitazoshira azobamwo yarakoze nabi so muri make rero icyo kangurira abantu bariya basubiye inyuma bakabivamo nuko bose bakwiha intege mu isi ego ntitubura ibyadusubiza inyuma cyangwa bigomba nyine kuduca intege ariko ntitubyemerere yego dusenga Imana kandi Imana iradufasha. Yes, okay. Reba tugiye kurangiza umwaka tugiye gusohoka igice cy'umwaka nashaka kumenya ubu bariyumviriye kubijanye no gukorana n'abandi baririmbyi kugira kumbure ubutumwa utanga ubande bushikira abandi bantu bitarize kugorana kuko azi ko ngo nakango ubwirigiri bugire babiri. Sorry nariko ndavuga kubijanye n'ama-featuring ni kuva gukorana n'abandi baririmbyi biba biri mu nteguro ko tugiye kurangiza umwaka. gukorana n'abandi baririmbyi yes biri mu nteguro mu gihe bigiye gushoboka twobikora kandi Imana iduhezagiye nta kibazo na kimwe. Yego wifuza kuzotongana n'abandi n'abarundi canke n'abanyamahanga baba mu bindi bihugu? Hello narivuze ati wifuza kuzotangurana n'abandi mbega boba ari abarundi ubwabo canke boba ari abanyamahanga? oya ntabwo baba ari abarundi ubwabo bonyene kuko na hano muri Canada ndafite collabo yundi mu Afrika tuzokorana ariko kandi ntabwo ari umurundi ava muri Nigeria gusa wo akora rap yes so urumva igikorwa cy'Imana rero iyo kibonetse kirakorwa mutarebye umurundi umukongomani umunyarwanda umuzungu uwari we wese yego nta kibazo. Kumbe tukiri muri ibi bikorwa byawe nyene yego indirimbo zawe kuri YouTube nko bavuze turabona yuko atamasanamu zifise mbega twitege ko amasanamu agiye kuboneka canke izi wateguye ati ku ndirimbo zawe turabona yuko atamasanamu zifise. Yariko aravuga ati kubijanye n'indirimbo ziwawe ari amasonga yiwawe nta amavideo ariko kuri YouTube mbega twitege amavideo canke haracyarimo ibyo muri ko murahinyanyura? amavideo ari nyuma muri bya bintu nyene mu gihe Imana ihezagiye byose bigenda neza
ku bufasha bwanyu ku bufasha bwacu twese n'amavideo yari inyuma yego kumbure imbere twagomba kurangiza mugabo dukundi rugendo tubwiye gato kuri iyo ndirimbo yawe yindi itari wafashe ibyawe byicarako. Allo? Sorry? Yarimo kukubwira ngo indirimbo yiswe ngo ibitangaza munsi y'izuba yoyo ivugamo ibiki ubutumwa burimo ngo ari ubuhe? Ya, ibitangaza rero munsi y'izuba kandi biriho kandi ni byinshi, so ntabwo biba byoroshye muri urugendo rujya mu ijuru. Ni ukuvuga rero hariho abantu baba bari mu rusengero. Turakumva Fabio. Hello? Hello? Yes, turakumva. No murangi, okay. Lakini ndavuga rero. Hello? Hari abantu babicaye hello, hari abantu babicaye mu rusengero. So babicaye mu rusengero imyaka myinshi bakagiraho rero niba abandi bacika intege bakarivamo ngo kuva batubwire Yesu azoza ryari. Allo? Aga telefone mbome ukagize ikibazo gikomeye cyane Kivodo. Ni hatari sana. Okay. Hello? Kivodo reka tumushimire cyane Fabio ngira. Hello? Uratwumva? Warimo uratubwira ngo abantu bo mu rusengero. Yego. Yes. Niko ndavuga harimo abantu babicaye mu rusengero bamaze igihe kinini bagacika intege kuko ubwabo baba biyumvira yuko kubera iki igihe tumaze mu rusengero batubwira ngo Yesu azoza n'ubataraza bakabivamo. So ariko icyo nabakangurira ntawe umenya burya umunsi n'isaha. So ni byiza rero uko byagenda kose ari ndabakomereze mu gusenga Imana no gukorera Imana uko byaba bimeze kose. So kubera ko mu ijuru no kujya mu ijuru ntabwo ari ugukwegana my friend, ntabwo ari ugukwegana. Umuntu uwo ari we wese anyumva kujya mu bwami bw'Imana nta gukwegana kurimo. Yaba uri umubyeyi ntabwo uzagena n'umwana wawe, ntabwo bishoboka. Mugaza aba yarakoze neza azagenda, mugihe nawe umubyeyi aba yarakoze nabi azasigara. Yego. Ego tugushimire Fabiola kubona washoboye kwifatikanya natwe ukaduha akanya ko kuganira nawe. Allo? Sorry? Dutsi reka tugushimire cyane ku kanya wafashe uri kuganiriza abakunzi b'isamirizi Black FM mu kiganiro The Star System. Kumbure dusubire kandi ubutaha akanya kamara kanya. Alright, asante sana Kivodo. Dibaze ko byagenze neza cyane. Tuva kwa tugenda nandi makuru. Abona yuko twaduso mutumire ye kongwa telefone Fabien mu gihugu ca Canada akatugize kendi imbuzi wenshasha. Imbuzi wenshasha.